turabaramukije nshuti bakunzi bisamirizi n'imbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro tubahe ikaze mu kiganiro cacu arico gwanyu Indatwa. No musi rero tukaba twifuje kugaruka ku kiganiro twagize mu rugendo twakoreye mu Ikigabiro co mu Gishora, aho twishikiye muri ico kigabiro tukaba twaraganiriye na Oscar Nshimirimana asanzwe araba vy'ico kigabiro, akaba yaratwiganiye ibitari bike mu bijanye n'ico kigabiro, mu bijanye n'akahise ku Burundi, mu bijanye no kurata igihugu c'u Burundi, aho muza kumva bitari bike na cyane cyane akaba yashimiye kuko ico kigabiro citirirwa umwami Mwezi Gisabo, kuko amateka menshi agaruka ku vyashikiye umwami Mwezi Gisabo. Rero ntabicishije amajambo nagomba ndabatumirire gukurikira ikiganiro Indatwa twagiriye muri ico kigabiro co mu Gishora, turi kumwe n'uwo asanzwe agihagarariye Oscar Nshimirimana. Tukaba kandi twariboneye ingenzi zitandukanye zagendeye ico kigabiro, aho nawe yatubwiye ko buri munsi bakira ingenzi kandi ko biri mu bituma biteza imbere bigateza imbere komine mbere n'igihugu. Muraza kubona ingenzi zitari nke, baba abanyamahanga mbere n'abarundi bari bagendeye ico kigabiro co mu Gishora. Reka rero tudatevye tubahe ikaze mukurikire kino kiganiro Indatwa, mukaba mwagiteguriwe na jewe Innocent Ndihokubwayo, aba nongeye kubaha ikaze. Dutangura na kino kiganiro cacu mu Gishora, hariho kino kigabiro, mbega abantu bumvise mu Gishora botahura iki kino kibanza catanguye kubaho ryari? Emwe murakoze cyane, nukuri abantu benshi bariyumvira gushika ngaha mu Gishora. Hariho abarundi bahazi, hariho abarundi baba mu mahanga baba batahazi, hariho n'abanyamahanga baba mu Burundi batahazi. Rero bagaca batangara iyo bumvise nk'umunyamahanga yaje ngaha mu Gishora, bakumva ariko arababwira ibintu bihimbaye kandi bihambaye biri ngaha mu Gishora. Ku batahazi rero ngaha mu Gishora, ikintu kiranga ngaha benshi bibaza yuko mu Gishora ari ingoma gusa. Ego vyo ni ingoma, guko naho ingoma z'u Burundi zatanguriye, niryo soko niryo tanguriro ry'ingoma z'u Burundi, arizo mbere zahavuye zitegwa iteka na UNESCO zikahava ziba itunga rikuru kw'isi yose. Aha rero harabaye umwami Mwezi Gisabo, aha nyene turi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1903. Burya rero umwami mu kuza ngaha ntiyaje ngaha ari amahoro, barabasi bamuteye Muramvya bagomba kumwica. Ego abo basi nabo hari mu gihe c'abadagi. Abadagi rero nibo barungitse uwo bita Kirima, barungika n'uwo bita Maconco. Kirima yari umuhungu wabo wa Mwezi Gisabo, nukuvuga umuhungu wa Ntare Rugamba. Maconco nawe yari umukwe wa Mwezi Gisabo, yari yashoboye gutwara umukobwa wa Mwezi Gisabo. Uwo mukobwa nawe kw'izina yitwa bamwita Kwakwara. Hama rero niho abo badagi kugira ngo bashobore kudurumbanya igihugu c'u Burundi, baciye bisunga uwo Kirima na Maconco, baca bababwira ati mwebwe nimutera umwami Mwezi Gisabo kugira mushobore gushikira ubutegetsi. Hama nabo baca batangura uwo mugambi mubi wo gutera umwami Mwezi Gisabo aho yaba imuramvya. Hama rero baca baramutera imuramvya, bamuteye ingabo z'umwami zica zibarira umwami ati hagati. Ingabo z'umwami babita abadasigana, nizo ngabo z'umwami babita abadasigana. Niho rero ingabo z'umwami zaciye zibarira umwami ati hagati wiruke. Burya umwami ntiyiruka bavuga ko akinjuye, kuko ntiyari kwiruka ngo ahunge igihugu ciwe, ariko mu majambo yumvikana bavuga ko umwami akinjuye. Hama rero umwami acaca hagati y'ingabo ziwe, acara kinjura ivyo bavuga ngo kwiruka. Amaze kwiruka rero ivyo bita gukinjura, abo basi baje baca babona ingabo y'umwami Mwezi Gisabo, baca baramwica ngo bishe umwami Mwezi Gisabo. Ariko babonye iyo ngabo y'umwami Mwezi Gisabo bamwita Bihome.
kuko bihome yabariye mwezi gisaba ati mwami w'i Burundi nagomba ndagusabe ndagucungure kuko abasi bagomba kukwica. Umwami aca mubwira ati nimba bikunda nubikore. Bihome aca mubwira ati numpe impuzu zawe ivyambagwa vy'umwami ari vyo bita inkindi. Umwami rero acaha izo nkindi ari vyo vyambagwa vy'umwami mwezi gisabo aca biha bihome. Bihome rero acaje habona yambaye ivyo vyambagwa vy'umwami afise n'inkinzo afise n'igaba. Abo basi bacavuga ati turamutomboye umwami reka tumwice. Baca baramwica kumbe rero umwami nawe yamaze gutera zino mu Gishora. Hamara abo basi baca bagira umunsi mukuru ngo barishe umwami mwezi gisabo. Babibonye bukeye ko bishe ubutari we basanze uwo bihome atagasunzu afise ku mutwe nk'ako umwami mwezi gisabo yarafise. Ego mbega none aha turi wavuze ko ari urugo rw'umwami ariho tuvuze ko ari ingoro. Mbega runo rugo abariko baraturaba aho umwami yaba hari hatunganijwe gute, hari ingoro inyubakwa zimeze gute, vyagenda gute? Murakoze cyane. Imbere yuko mbandanya ivyo nagomba ndababwire umwami kugira ashike ngaha ko habaye umutama ngaho yaba muri ivyo bitoki yabanje kumunyegeza mu nka yararagiye kugira abasi ntibamubone. Kuko abasi bari bafise amacumu imyampi n'imiheto n'imbwa zigenda zimotereza ubwako bwaho yahonyoye. Hamara uwo mutama cayobora izo nka zimwe zigendera imbere izindi zigendera inyuma. Izagendera inyuma ko arugira zigende zizimanganya amakanda y'umwami mwezi gisabo bijya biti birenge. Uwo mutama yaciye yiga ubwenge ingene yonyegeza uwo mwami aca munyegeza mu kigega c'amasaka. Hama uwo mwami acakirira mu kigega c'amasaka. Amaze gukira abasi baramurondeye baramubura. Hama bamubuze mu nyuma haza ingabo z'umwami zirabaza uwo mutama ngo twereke umuntu yigira ngo n'umwami. Uwo mutama asubira guhakana muga mu nyuma uwo mwami yarumva amajwi y'ingabo ziwe acabwira rero wa mutama atabona abi wanje bukebuke. Bamaze kugenda n'abasi bose bari bagiye izo ngabo mutama mu kumutora muga ntiyari yamenye ko ari umwami yaramuzi. Burya uwo mutama ntiyamenye ko ari umwami guko ubwa mbere yarabanje arahakana ngo ntiyomunyegeza. Kuko uwo mwami nta vyambagwa yari yambaye bimuranga ko ari umwami kuko yari yabihaye yangabo yiwe bihome kugira mucungure. Nico gituma uwo mutama yari yabanje kwanka ngo sindakunyegeza sindakuza. Ariko uwo mwami ahaba arivuga izina ati burya je ndi umwami w'u Burundi nitwa mwezi gisabo. Hama rero bica bigenda uko. Bimaze kugenda uko uwo mwami amaze gukirira ngaha yaciye atanga itegeka ingabo ziwe azibwira ati nimwubake ngaha. Abandi nabati genda mugwanye babasi. Abandi nabati camugenda munzanire za ngoma zibiri karyenda na rukinzo. Abandi nabati nimunzanire inka zibiri nshimire wa mutama yanyegeza nkakirira ngaha. Basi rero uwo mwami acaba ngaha nyene. Hama rero aha amwari ko murambaza ingene hatunganijwe. Ni kuvuga ubwa mbere utarinjira neza muri iki kigo ushikira ku nama. Ku nama naho abantu barindirira ko inama itangura ariko inama igacibera mu ntangaro. Erega beshi bibaza ngo inama yabera ku nama ngo guko yitwa ku nama. Inama yabera aho mubona mu ntangaro hagutse ni kuvuga mu ntangaro uba wamaze kwinjira neza utanguye mu intango za mbere zo kwinjira ibwami. Aha turi hagira kabiri hitwa mwirebe. Si wari we wese yashika mwirebe. Mwirebe ni nka kujya bavuga muri presidence. Urinze ushika mwirebe babusigaje guhabwa uruhusha n'ingabo imwe n'iyindi cibarira izindi ngabo zibiri ati nimwinjire mu ngoro y'umwami nahone ukoma amashi. Ego. Ushitse rero ingoro zari zitonze gute bivanye n'abaganwa aribo bahungu b'umwami canke ingabo zimucunga byari bipanze gute? Ingene vyari bitonze imbere mu ngoro y'umwami wabanza gushikira ahantu umwami ateramira n'umwami kazi n'umuganwa mukuru n'umuganwa mutoyi. Hanyuma rero hariho urubumbiro aho bagirira imigigwa yo kosa kwari ugucana imibavu imbatsi umugoti kugira ingoro y'umwami imote neza no kugira bamotesha ivyo bita kosa
inkindi arizo mpuzu z'umwami kugira ngo ahaciye agenda arakangirana. Hanyuma iruhande y'urwo rubumbiro hariho ahantu haje umuteramyi ateramisha umwami akamutera inkuru ukwezi kose kugahera, ukwezi guheza akamutera inkuru ukwezi kose yamutera inkuru ukwezi kose kugahera, ukwezi guheze agaca gabigwa inka zuzuye akabande. Ariko byari bigoye kumenya ko ukwezi guheze. Nta saha, nta radio, nta televiziyo, nta telefone, nta kintu na kimwe bari bafise kiranga ngo umunsi uraheze, ngo indwi iraheze, ngo ukwezi kuraheze, ngo umwaka uraheze. Baca bakora iki rero? Baca barondera imigozi, amafundo y'amahubahuba bagafundika, hanyuma bakazungurutsa bakayambara ku munsi batifundo, ku munsi batifundo. Ayo mafundo aheze bagaca bavuga ati ukwezi kuraheze. Hari n'igihe bavuga ko ukwezi guheze ari nk'amezi 3 cyangwa amezi 4 kuko nta kintu nyezina cabereka ku kwezi guheze. Niyo hageze saa sita ntibamenya ngo ni saa sita. Bakoresha ibintu nyene Imana yabigishije, bakaja mu rugo abonye hagaraye mu gitutu agaca amenya ngo harageze ko umwami anogera, kuko umwami ntibavuga ko arya, bavuga ko anogera. Yego. Abahungu b'umwami aribo baganwa ingoro zabo canke inzu zabo zaba zitonze gutugereranije n'urugo rukuru rw'umwami. Mu bisanzwe aha tumaze gushika ibwami nta nzu yabaho. Inzu zose zabaho zitwa ingoro. Nukuvuga abahungu b'umwami bateramira mu ngoro y'umwami, ariko buraro bwabo hariho iyindi ingoro hariya baja kuraramwe. Kuko byari bitandukanye. Umwami hageze ko aryama bavuga ko agiye kwibaka, ntiyibaka ku buriri, yibaka ku kigwa. Uburiri ni gitanda c'abaganwa, ikigwa ni gitanda c'umwami. Ibirambi ni bitanda by'abantu bakiri bato. Ibitanda rero ni 3, ikigwa, uburiri, ikirambi, ikigwa igitanda c'umwami, uburiri igitanda c'abaganwa, ibirambi bitanda by'abana. Uburiri rero buca buba hariya mu yindi ngoro, ariko muri iyi ngoro y'umwami haca habikigwa. Ego. Uratubwiye ingene byari bitunganije. Mbega none uno munsi umuntu agerageje kuraba muri kino kibanza nibihe bikoresho canke bihari biranga ko habaye umwami uno munsi ingenzi zije mwerekana? Ubwambere na mbere hoho murazi umwami mwezi Gisabo ko yagira ikintu bita umuganuro. Nukuvuga uwo mwami nababwiye amaze kubona ko yakiriye ngaha, mu gushimira uwo mutamo yamunyegeje mu kigega c'amasaka, yamugabiye inka 2, imwe y'imfizi iyindi y'inyana. Y'imfizi yitwa Ruciteme, inyana yitwa Murimigwa. Uwo mutama cakoranye umuryango, izo nka baca barazirya kuko baziriye guko zifise amategeko. Uwo mwami yari yategetse uwo mutama ati izo nka ndaguhaye, naho ufise izindi nka ziragoye, izo ziwa uragenda uziragire, mugize ndaguhaye ntuzoziragire, zizokwiturutsa zicure, ziturutsa zicura, kuko byari biterekerwa by'umwami. Uwo mutama amaze kumva ivyo aca yumva biragoye, aca hitamwo izo nka kugira umuryango, baca baraziga inyama. Mu gishato z'izo nka ntibaziriye, baravyeho bazibika. Yaciye atuma abahungu biwe 2, uwo mutama uwo bitabwaye na Nabikuku, atigenda mu ndonderere ibiti mubaze ingoma 2, bamaze kuzizana inshato za zanka baca bashira kuri za ngoma. Izo ngoma rero nizo zavuzwa ku munsi mukuru bita umuganuro, ziri ngaha zimaze imyaka 122. Izo ngoma imwe ni Ruciteme, iyindi ni Murimigwa. Izo rero turashobora kuzereka ingenzi ziza ngaha zikanatangara zumvise kandi zikabona ico kintu izo ngoma zimaze iyo myaka 122, bagaca batubaza ico twakoze kugira ngo n'ingene twazinyegeje, ingene twazibungabunze zishoboye gushika uyu munsi. None ikibanza nk'iki ciratiro hari akamaro kuri mwebwe nyene abatimbo twavuga mu Gishora mwasigaranye rinoragi kibamariye cyane kimarira komine Gitega gisanzwe kiri? Iki kibanza kirafise akamaro gose. Ubwambere na mbere hoho yabo bashitsi baje, kiretse yuko ikibanza cyo gifitiye akamaro twebwe gusa, n'abashitsi iyo baje barabona ibintu batari baherutse bahora bumva ku matwi.
kandi ikindi naco natwebwe iyo bashitsi turiko turabakira ni kuvuga isabuni iraboneka hanyuma utuntu tumwe tumwe tukaboneka hanyuma ni komine nyene turaheza tukayimenya. Uyu munsi mugerageje kuraba iki kibanza gitunganije uko muvyifuza kubyo buko co kwakira canke co tuma ba mukerarugendo benshi bagihurumbira canke haracariho aho mwifuza gushika. Mu bisanzwe haracariho aho twifuza gushika. Igituma hakiriho aho twifuza gushika mu misi iheze harabaye isubiramwo gibibanza ndangakaranga, ariko ni kwari gusubiramwo ahubwo kwari kubigendera baraba ivyo bibanza ndangakaranga ingene bimeze, bongera rero baza baratanga n'amanota. Nungaha barahaciye hama turabasigurira turabakira, tumaze kubakira rero harageze igihe hamwe baza baratanga amanota ku bibanza byose. Hama rero mu gutanga amanota basubira aho bagiye baraca, twebwe baratubwira yuko twarose 99 kwijana, twabuze inota rimwe turonka 100 kwijana. Ngo iryo nota rimwe twaribuze kuko izo ngenzi iyo zije zidashobora kuronka ahantu zishobora kurara. Nivyo vyonyene. Na ibindi ngene twakira ingenzi n'ibikoresho dufise ngaha ivyo ari byo byose bikenerwa n'ingenzi ubundi turabifise. None mumaze kumva ko iryo nota ryagiye ko twashaka umuntu nk'ijana kwijana kandi kaba ari kibanza cibukira komine nayo ikaba komine Gitega burya nta buryo yobura abo muri komine nabo bavuze ngo iki kubijanye n'ingene boce batunganya ico kibanza kumbure ingenzi zikahamara n'imisi zaje kuba ziraratira ijisho bino vyiza biri ngaha. Mu bisanzwe hakenewe inyubako izo ngenzi zishobora gushikiramwo hanyuma zigashobora kwisanzura zikaryama zikaruhuka zikibagira urugendo ziba zafashe hama bakarara ngaha. Ivyo rero nivyo mu misi ndazi yuko komine izoba yahejeje kubitunganya hamwe uzosanga n'ukuri ingenzi ziza ngaha bashobora no kuhamara n'imisi. Ego abakiri bato hari cigo bashobora gukura muri bino bibanza na cyane cyane byerekana karanga k'igihugu, kuko bavuga ngo igihugu kitagira karanga canke imico ico kiba cifutse canke kiba kibaho. Mbega abakiri bato bo kwigira iki canke bo kuri inyigisho zihe kuri kino kibanza? Murakoze cyane. Aha rero mu Gishora haraza abakiri bato beshi batandukanye. Abo baba baje kugira iki? Baba baje gutohoza neza, gushishoza, kumenya ibintu vyamye biranga Uburundi, ibintu vyamye biranga abarundi kuva kera narindi. Bakamenya bati kera mbega bafungura gute, kera mbega bambara iki, mbega kera bagwaye bavugwa gute, ko kwa muganga hatariho ibintu nk'ivyo. Rero abo bantu bakiri bato, kuko murazi uyu munsi hariho n'abatazi impuzu y'igiti, hariho n'abatazi igiti cavamwe iyo mpuzu, hariho n'abatazi igiti cavamwe iyo mpuzu. Ngaha turabona ibiti bitandukanye biri ngaha. Ivyo biti bishobora kuba biri mu vyavamwe impuzu canke ni kinyene mubona gitotahaye umumanda. Nico giti cashobora kuvamwo impuzu y'igiti, kuko kera abantu bose bariho bambara impuzu z'ibiti, kandi utomboye ukaronka n'agahuzu na gato y'ikigiti wabutomboye, kuko si bose bazironka. Mbere nk'abakiri bato bobo bambara izo bita utubindo gatoyi gusa. Navyo ko ngaha harimo bimwe mu biti biranga kahise ku Burundi turone mu manda, ariko hari n'ibindi biti. Ibi biti tubona ngaha navyo hari ico bifise mu karanga n'imico. Wavuze ko ngo bashobora mbere no kwivuza ibiti. Muri ibi biti tubona ngaha ko ari by'ubwoko bwinshi, hari vyerekana karanga by'ukuri cy'igihugu, kuko hari umuntu ashobora kubibona nyene akabibona ngaha yibaza ngo ibiti nkuko tubona ibindi biti. Nukuvuga ibi biti byose mubona bitonze ngaha, nta giti na kimwe kidafise ico cakora ibwami. Mpereye kubabwira yuko uyu ari umumanda. Umumanda ni giti cavamwo impuzu umwami ashobora kwambara. Ariko rero iruhande y'ico bazita inkindi, umwami yarakindika, zari inkindi umwami agakindika. Hama rero muri byo bindi biti hariho n'ibindi bita umukoni.
hariho n'ibindi biti bita umudahwera, hariho ibindi bita ibikobekobe, hariho ibindi biti bita umurinzi. Ibi byose mubona biri ngaha amazina nayo nyene. Ivyo byose rero bimwe bakuramwo imiti bavuza umwamikazi, ibindi bagakuramwo imiti bavuza, nukuvuga n'abaganwa bagwaye nabone imiti yava ngaha nyene. Ikindi naco igihe bagomba koza ivyansi cyangwa ivyakunze, murazi yuko kugira bashiremwe amata bakoresha ayo mababi nyene kugira yice intuzeye ubuhoma. Yarica ubuhoma byo koza ivyo bintu. Nukuvuga nta kintu na kimwe cari ibwami giteye gutya kitari gifise akamaro gikora ibwami. Ni bijya biti bita ibigabiro navyo biriho ngaha vyasigurikiye. Ibigabiro vyo vyari biti bikomeye kandi ngaha biriho ni bibiri, mu bisanzwe mbere ni bitatu. Umwezi gisabo yateye bibiri, uko mwezi gisabo ahabaye hategerezwa kuba ikigabiro wenyene yateye. Hakaba n'ikindi kigabiro icibutso cyaho bahambye umwamikazi umugore wa 13 wa mwezi gisabo. Kirahari yaca bitera hashitse hose. Oya, nukuvuga umwami yapfuye bavuga ko atanze. Nivyo ndiko ndavuga, ntibavuga ko apfuye bavuga ko atanze. Uwo nabo ntibaheza ngo bamuhambe, carazira. Bahamba amagufa yiwe haciye imisi itari mike, nahone barabanza bakagira imigirwa itari mike. Ariko umwamikazi siko byagenda. Umwamikazi rero bimaze gushika nawe ahantu bamushingura, baca baheza bakahatera ico giti. Mugabo ntibaryamika mu guhamba umwamikazi, ntibaryamika, baricarika. Hama rero bagaca batera ico giti, mu gacoco n'igica citwa ngo ni Ikigabiro. Oya, kica citwa inkenga. Abami n'abamikazi mubo bashingurwa hamwe canke hariho? Eka umwami mvuze yuko atanze bamushira ku rushate rw'imfizi bakarutobora, hama amaze hasigaye amagufa yonyene niyo baheza bakajana iteza mu kibira mu Kayanza. Mwezi ni yari? Mwezi oya, mwezi gisabo ntivyagenze uko. Urumva mwezi gisabo kubera ivyakera vyari bigoye. Urupfu rwiwe Kiranga yari yaramubwiye iyazopfira. Ivyo rero yabyabereye hiyo mu Buhonga niyo yapfiriye, ariwe nibisazi byimutsetse. Guko Kiranga yari yarimubwiye ati wowe urupfu rwiwawe inyonga zawe zizoza kurabatanganika. Kuko carazira ko mwezi gisabo inyonga ziwe burya nta mwami yaje Bujumbura. Ndetse no gutanga ndetse no gupfa arivyo bita gutanga. Umwami yarongora igihugu c'u Burundi yihenza gaja guhonyora Bujumbura, yararibwa nivyo bisazi mpaka bikaruhuka bimwishe. Nta mwami rero yatwaye igihugu c'u Burundi yigeraje Bujumbura. Mwambutse hake niwe yaragiye Bujumbura akagenda kubayo canke akabona Tanganyika, kuri abatanganika. Bivana nivyo Kiranga guko bari bafise ibintu bakorerako. Yego Kiranga ivyo yakubwiye nivyo tubandanye bariko ratubwiye. Erega Kiranga ntiyari umuntu asanzwe. Oyaye Kiranga yari nko ngaho hariho Kiranga. Yariho nyene. Kiranga kiri umwero, Kiranga kiranga Imana. Nawe yarafise yarafise inzu yiwe. Hari akanyabugoro sinzu bakita akanyabugoro. Aho kose karacabaho. Nubu kariho. Nivyo yakoresha biriho, inkono ya Bigombo, inyagara n'ibikoresho byose yakoresha biriyo. Inshuti bakunzi b'insamirizi nimbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro. Ni ngaha rero duce dusozerera igice ca mbere c'ikiganiro Indatwa twakoreye mu ntara ya Gitega muri commune Gitega mu Ikigabiro cyo mu Gishora, aho mwabonye ko twaganiriye na Oscar Nshimirimana asanzwe ari wajeje gukurikirana ico Ikigabiro. Mukaba mwabonye ko twabonye kandi n'ingenzi zisura canke zigendera ico Ikigabiro umwanya ku mwanya. Ikiganiro rero Indatwa igice ca mbere ca kino kiganiro twakoreye mu Gishora naha tugisoreje. Ikindi kiganiro kizobandanya naho ubutaha.